kitubabaza ndibaza afise umutima kubera yuko icambere coco turavye naho tutoja muri vyinshi Floriane ni umukenyezi afise umuryango rero umukenyezi wese akaba afise umuryango akaba ari kumwe n'abana biwe hanyuma kandi arico yariko ararondera agaca aja mu vyo vyo gupfungwa ntivyoreka kubabaza umuntu n'umwe ntawe bitobabaza hanyuma ica kabiri ni uko twiyumvira yuko vy'ukuri ararenganijwe yari yarabivuze haheze amezi make y'umukuru w'igihugu ati ubutungane bw'i Burundi ntibwuzuriza abanyagihugu vy'ukuri yarabivuze twaravyumvise biramutera n'intuntu ararira ariko twifuza yuko yogira ico akoze kugira ngo ivyo bintu ntihagire umuntu bisubira gushikira biriko birashikira Floriane muri uyu mwanya ibintu yagirizwa agacirwa iyo myaka 10 bavuga ngo yahungabanije umutekano w'igihugu ego nivyo ni umumenyesha makuru kandi afise ivyumviro bitomoye vy'ukuri vyubaka mugabo sukubera yuko atavuga ivyo abari ku butegetsi uno munsi bifuza kumva kwaca yitwa umuntu ahungabanya umutekano w'igihugu hanyuma kumushirako ivyuko akora n'abarwanyi nukuri ngira ngo n'ubugutukana gutorera niko bavuga mu Kirundi kandi amatwi adusumira nta n'ivyemezo biriho vyuko ivyo bintu yagirizwa vyamubaye ko yabikoze hanyuma agacirwa imyaka 10 ni myinshi aho twagiye kubona rero ko ivyo bintu mbere bitari mu nzira yo kugira ngo bagire ubutungane bwigenga kandi ubutungane butunganiriza abanyagihugu yaraje afatirwa i Bujumbura akipfunzwe by'agateganyo baba bamujanye i Muyinga kure yahabiwe bari kure yaho azoburanira akamaburana amanuka aduga ivyo rero twe turabira tukagira tuti aha anukuri harimwo ikintu cukubabaza umuntu cukumubabaza kandi vy'ukuri bari gushobora kubigira ukundi ko yari afise umuryango wiwe i Bujumbura ko yari afise abana biwe bari Bujumbura kubera ikibarira kumujana hari Muyinga batabwira ngo bamubabaze bamuhashe vy'ukuri bamutuntuze n'ubu rero apfungiwe aho Muyinga nyene ngira ngo ufise umutima yari kuvyiyumvira ko nimba atakundi bari bugire ko ubutungane budashobora kwigenga buzokora ivyo butegetswe kandi bikaba ari ivyo nyene bakamupfungira hafi yabiwe ico dusaba ngo ubutungane nyakuri busubire mu kibanza Floriane arekugwe kuko ntaco azira kandi ivyo ni ibintu no mushikiranganje ubutungane arabishoboye kubasubizamo akabivuga ati ibi bintu sivyo ntibishoboka canke umukuru w'igihugu wenyene ko yamaze kubibona akavyivugira ko ubutungane budakora nk'uko bwategerezwa nabihindure nababwira korera kuri iki ca Floriane ababwira ati ibi bintu ntibishoboka ntibikabandanye hanyuma uwo mwana ari we mukenyezi ari we muvyeyi apfungurwe kuko apfungiwe ubusa